Banza barigoye baramfasha. Kweli narabashimiye cyane. Yagerageje kuraba ibyo rubanza rwari rumeze neza kabisa kuko amajambo ko naratunganije ko ibintu byari byorganije byose hari sawa n'ukuri. Ikindi nabonye ibya Mutama Simone ati ku rubanza rwanje nzomuha abari babika. Yaravuze ijambo avuga ati Mutama yubawe n'ukuri. Rero ikintu gihari urabona urujya rubanza rwo gutanga inkwano kuntu rwagenze harakoze ibintu by'amadepense byinshi byarakoze imanza zo mu minsi zozo man utiteguye ku mahera menshi n'ukuri usanga byakudepashije amahera menshi gose. Rero ikintu ariko ndiyumvira mwino minsi reko ndareba nyine nsatire nce hirya no hino ugire mariage ndaba ukuntu mariage nayo yozogenda neza kwera urubanza rutegeza uzwa rumeze neza kuko urumva abantu babonye wakoze dote nkijya ugakwa amahera menshi nkajya umva ntiwacu ukora urubanza rutanyaye tuba dukeneye ibintu byiza tegeza gukora urubanza rusa neza kugira ngo ntajye n'abantu bazokwishamo n'ijisho abantu ntibazogusuzugura. Niyo mpamvu rero bisaba witegure mu buryo bw'amafaranga kuko urazi ibintu byose bikorwa n'amafaranga. Ibintu by'ubutegura akanoti gakwiye uzokora urubanza rusa neza natwe tuzogushigikira. Asa turi nyuma yawe. Urubanza rukurikirane bizo ari ibintu bitonze neza ku meza. Salama bandu. Vipi musaza? Ameze neza. Safi kabisa. Amakuru yego kwe. Urubanza rwawe amsteri zagira zinyishe kwe. Kare. Wamenye n'ubwo wanjye. Urubanza rwawe ruryoshye mu. Reka. Nabona uri wabaye umugabo usigaye ugorora n'agashati. Niko ndavyitegura nyene nawe urabibona. Ahubwo rero burya rero Imana ishime kubona ndakubona. Zanizo nkuru none. Ishasha sangagira byone byabiziwe oya je ntuzi ko je nabagira kigire ko yari abantu muri one expert oya sinza kupakinga yari ibindi bintu byo wawe mara ndamwere jewe ubuyindije ko mbona uraba mu telefone oya ngira ndamwere kihinge gatoya we dutemo turabe n'abandi yabe kano kabidi mfashe kumusaga wongera arutamo kandi nirabire wakera ndakise kandi wakera turabe bro uyu muntu sitina kwere batabukebuke ni mukamenye ko ntabona banze mureke je mbanze ndabe neza oya muhe hiti mana arabe usitina wiwe rega je ubundi mbanda nabafise nabasize nk'imyaka ivyo wewe utari wa je mwega yewe kukunda kuronka bishasha none ndabona tanguye nako jogo genda numiwe n'ukuri ewe ndamufashe uramenye cyo gukora sibyo reka wabusha bwo kamenera na telefone banzi turi telefone none wiyo video wayikuye he bro je ndise nakubwiye ko nama ndi imbere mu bintu byose uwo nitina je wenzi je nagiye rega ngo naravye nabi none ntuvyibone je sindiko ndabona neza sana basi nongereza karimino sije ivyo bintu wabikuye oya je sinababwiye ko nabasize imyaka igihumbi yose none uwo nitina je wenzi oya subira urabe basi kamuga murabe neza bishoboka uyu niwe ave ndabe neza nibishoboka yuko ibi bintu ari we yobikora je navuze n'icyo mvuga abana banyu oya ibi sinomvye neza sindanavyumva je sindanavyumva sinumva yuko ivyo bintu ari we yobikora n'unkubi wewe gusa naje sinumva ukuntu wewe meruka gutanga inkwano kwe hamagara pale wawe agakora ibintu nk'ibyo mbwira abagabo barajya imbwa zikishu iyo video wayivanye he n'umujama yayimpaye kwe yayiguhaye kandi baranakundanye kimba batayi bari twige kino kibazo cyawe ushobora kuza wewe hamagara wewe ni worohe basi umvirize ndakubwiye wewe tuza tukugira inama basi gatoya nicyo kubona tuza tukugira inama wewe tuza mu oya utekane byama byawe mubise ntabace turavyumva ko ushavuye mugabo gerageza gutuza basi bavure gufata ingingo ushavuye bw'Imana ishime gufata ingingo ushavuye si byiza ubibonye kare ko Maria kitari bwawe aho ni sawa urashobora gufata indi decision ni so naso ikibazo ahubwo reka nigire kwishiturira niyo nari nigiye ndabakwe namwe muhava munyice mwe peace ndake bana wewe gusa ibintu biramba bajejewe kweli ari umugenzi n'ubwo twakoze urubanza kwiwe neza
abantu barabakera walahi. Wipare mumeze neza saje sisaba gusa mukanya nakurondeye ndakubura sinzi ahantu wari washize telefone nakurondeye nyakaba ari uri muri dushe ariko yara makuru yihutirwa nashaka kukubwiye ubuje ikintu nkeneye amafaranga yanje meruka gutanga ngo ntanze inkwano unyaruke tugende kuyishuza bansubiza amafaranga yanje umva je ibintu uri kurambaza wowe ingo duhure hama ibisigaye uraza kubimenya tugeze aho twishuza amafaranga we nyaruka wenda kurindiriye sawa ya nari muri control ya vya biharuro vyacu bari baroneko nabona neza umuhungu ndabona hari ibintu atanditse ngaho mbega wo ya stock igeze here bimeze gute agomze kujya ari ikintu cyakinzindukanye skindi ana yuko urambwiye yuko kujya business yacu kugira ishobore gutera imbere ishobora kurondera undi mukozi yoza arafasha ujya kuko ndabona ujya muhungu ariye komande ziba ndende uko nakoze ko cyane kandi usanga ari ibintu ariko umushahara mwinshi kandi urabona niho tukitangura just nibaza yuko dushobora kuyarekipera yaki ndamubwira abantu kuko kijyanye umushahara burya igikure regura raba ibiko birinjira niko yasohoka ukarana akazi kagukora kumukangana umaze kubona akazi umushakako ukaraba n'ivyo karagu ukabona birakwiranye umushahara ashobora kubikwa cyane ko rakora imizigwa kuko abakozi barageze hari ibintu narakurikirana neza nyuma y'urugero rubanza rwa mukobwa wanje namaze iminsi ntakora ntarabo ibintu hari ibintu bimwe nasanze bitameze neza muganda ubu duko doroherwa riho nagerageza urabona je ndiko ndabona urwo rubanza rukora gutwara umwanya kandi n'uburyo n'ijya deve mwamba ni fura n'agafura kanje shaka y'abakobwa ndakize nakarageza karambereye imfura nziza raba kwera kumugire ibintu byiza reka ntimuze munasebe karibu mushike karibu mushike karibu amuzimura karibu sana karibu ndabona mungu karibu mungu wake karibu cyane sana karibu cyane misani karibu cyane karibu amuzimura aho turahenda n'ukuri turiko turaganira n'uyu mubanyi wanje mu bintu namwe mugeze w'amahoro shaye kahise amahoro kwi sinova ngo n'amahoro mwagize ikibazo ntayo kabisa mwafishije mujyana asha amahoro ntayo kabisa nuko mbona uyu muntu nabigusigurira mutaha ikibazo nibiki ikintu kinzinduye bakwivye oya guma hamwe icara gatoyi umusore wanje icara ibibazo birahari bamubona afite ibibazo hewe mutamenya kubaho bazi kuva aho duherukanye kwijambo twayaze se amasigarati cyane yego hari ikibazo kabisa sindakubesha ikibazo kuri wa mwana wanyu
Erega urubanza ruko yategurwa ibibazo nyene bitegezwa kubaho nyene mugabo gusa muricara mukabiganira. Si n'ibibazo by'amafaranga yo gukora urubanza. Yagize ikibazo kabaye akamara amazi. Nibiki? Umukobwa wanyu ngene mwaretse. Mukabari mutamena. Byananiye gusigurira umusore wanje. Ngiye kumenga nasa nakina ngo wanje. Twara mutamena byananiye gusigurira umusore wanje. Nta cyoroshe kikirimo. Uy, indabindero musikiye mutanga. Mushinga nta. We niho wari urabizi. Ico ntivuga. Kira mari mbega. Bavyeyi mwavyaye. Ikibazo. Mbega kibara mu muryango we. Umviriza. Umusore wacu. Umviriza. Basavye murakiza. Umviriza. Bihereye. Umve. Biranagoye ni kwakira bavyeyi mwavyaye. Ivyo bintu baba bitembera kuri tambuga ngurukana bumenyi. Kumukazana twarondera iwanyu ngibyo turabisigura gute? Mama Tina! Sabwe mutware wangu. Cyangwa ivyanyu birajabona. Ndaje ndiko nditegura nagoma ngende gusenga. Nyaruka. Ego mutware wangu. Wakaya. Ndabona Imana yaduteye iteka iduheza bizana n'abashitsi. Mahoro mwana. Kaisa mahoro muvyeyi. None hari umuntu twabutse? Amahoro nayo. Ukati. Nibiki kumora umenga hari hinda. Habaye iki? Abavyeyi mwavyaye. Ivyo bintu baba bitembera kuri tambuga ngurukana bumenyi. Cyo twasavye iwawe urakiza. Reka kwanza ndabe gato. Reka ndabe neza kwanza. Reka ndabe. Gayewe. Ibi ndiko ndabona nibyo ni Tina canke si Tina. Maria mawe bikira Maria mawe je ndambaye na mwandi bake. Uyu ni Tina nayi muje gisoni mu banyigamana umwana nareresheje Bibiliya nkamureresha ijambo nkamureresha mana ndambaye ibara mu bandi bavyeyi mana je ngiye kujangiye ku Oya papa Tina reka ndabara maye mu bandi bavyeyi. Ewe mana umukobwa arangwaje gisoni. Uyu ni wa mwana wanje gamana jewe ni kuri nareresha ijambo Oya papa Tina. Yo bikira Maria mawe ndagowe. Ari. Oya papa Tina reka papa Tina ndambaye ibara. Harahira abandi bavyeyi baheze. Senzi ko Tina yahoje gisoni nk'uko kuntu. Mana ijuru. Tuenda kwigwa mu babanyi ndakwigwa mu miryango biragenda gutega mana. Yo ndapfuye. Oya papa Tina reka. Amaga tugifuta kiri. Aje tugifuta. Tina. Chishwanga. Tina nyaruka. Kuntu gasakaraho usabubi byo kwamba kibara abantu gusa. Tina. Twicaranaho mushenzi mubi. Ndakubaza ikintu kimwe. Iyi nda yanje niyo yakuvyaye cyangwa vya nundi muvyeyi. Nibiki nakugabuye kuva mu bwana bwawe? Nibiki nakwigishije? Nakureresheje ijambo. Mureresha kubaha abantu ubaha Imana wowe naba. Nibiki? Nindakuvyaye. Urankoje gisoni ndicuza inda nakutwara neza icinda nakubona. Yifumi koroka. Kugira umwana nkawe yofuma nakubura. Nibiki nakoze? Nibiki nakwimye nka mama wawe? Nibiki papa yakwimye? Nibiki? Niyahendere twamuhaye. Urankoje gisoni. Wewe. Fatwa saneno. Yarutari ibyo nibiki. Ibi nibiki. Fatwa la siguri ibi. Tina. Ibi nibiki. Ndaba maso ibi nibiki.
raba ndamaso ndati ndamaso ninde wisi wewe umviriza ibi bintu nibiki kuhere kuri kimwe nibiki bibi iyo ndero ibi bintu nibiki Reke niko mwareze umwana bazomviza umwana papa ati reke niko mwareze sigwe manye mbwa yawe amenga no karanga urumva papa uko byagenze ino video waciye imyaka 5 aciye imyaka 5 no video ndayikota yari umuhungu twari dukundanye amaze asaba video kandi kubera ko twari dukundanye cyane numvaga kumuha video ko byari ibintu bisanzwe nanje nabikoze kutamenya ariko ndakwengeza ni mumbabarire dukuzimana sinari nzi ko byogera ino hose mbabara nuko mbabarira n'ukuri ndakwinginze mbabara nufata umwanzuro wo kumpeba n'ukuri mbabarira n'ukuri